Tubaramutse ubugira kandi bakunze ba Fresh TV aho muri hose twizere yuko mumeze neza natwe muri wa munyenga n'inguvu dutegwa n'uwaremye ijuru n'isi turashima. Ino ni Fresh TV 257 je nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God, Doctor of Love aka Diko. Ndi kumwe n'umuhungu yitwa Prince Kid no bahereza no masanamu mutabona handi hantu na hamwe ku rundi ruhande ndi kumwe n'umwanditsi w'umuhinga yitwa Libatro Fridorin muramuzi kumbuga ngurukana ubumenye na kandi kajyo keza mubona yuko tuba twabahinduriye muti nibiki twakiriye umugwi ndangakaranga baraza kubibwira mu buryo bwagutse ariko imbere yo kumvuga ibindi byinshi ndashaka mbanze numvirize agahogo kabo. Enjoy the traditional music twage. Umukenyezi ibano umukenyezi iterambere umurugo umukenyezi ibano umukenyezi iterambere mu ntwaro y'amano ubutore n'ubutwari agahora n'ubwira n'ubwitonzi n'ubwira patikanyije n'Imana kurema uyambara igitenge kenshi itera igiti azinduka umutwenzi aturitse umukanda agenda mundi shamba agana ikivi arabico irenza icyo tunga umuryango mawe umane mugongo sutakurutugu muciko kuruhande umane mugongo sutakurutugu yataga furukuta karuhuka mu majyama ukenyezi wawe ukenyezi wawe umurugo umukenyezi ibano umukenyezi iterambere umurugo umukenyezi ibano umukenyezi iterambere no mu ntwaro y'amano ubutore n'ubutwari agahora n'ubwira n'ubwitonzi mbere bivugira abayo bijari magera jarakeru bizoyimazo nitwaza ngabo iserekara kavye mushuguzi karorera zirinyonora n'umunyamabanga ndamuhaye agize ukenyezi umurugo umukenyezi ibano umukenyezi iterambere umurugo umukenyezi ibano umukenyezi iterambere no mu ntwaro y'amano ubutore n'ubutwari agahora n'ubwira n'ubwitonzi kera muvyeyi icyenda ndi muri wewe rinda ngo jewe mbeho fungura duke ngo jewe mimbe umaze indero ndundi kazoza keza amezi icyenda ndi muri wewe isura rinda ngo jewe mbeho ufungura duke ngo jewe mimbe umaze indero ndundi kazoza keza mukenyezi umukenyezi mu ntwaro y'amano ubutore n'ubutwari agahora n'ubwira n'ubwitonzi. Wow. Na yakomye kabisa. Oya harakantu nakunze mukansubiremo. Mukansubiremo gato yako kantu. Mukenyezi wawe mukenyezi wawe. Wow. Biba biryoshe ukuntu ubonye ugwaruka nk'uno munsi rushobora kuririmba ibintu nk'ibi kona bashobora kuririmba indirimbo ndangakaranga. Nibaze uko ni bimwe mu bintu bikomeye cyane kandi igihugu cyacu kigenda gitakaza kandi byari bikenewe.
nanatangaye mbonyemwo umusore yitwa Estime umukinyi w'amafilme nahora nibaza ngo ni babandi bo gusimba simba gusa abasitari batogira batoboneka mu bintu nk'ibi ndabasabye mwidondora abantu badukurikiye duhere iburyo mwiriwe namaramutse kwa ariko atukurikirana kuvuga ubumenyi amazina ni Faniyomere Komiseri bananashimye nanje gukurikirana uyu mugiho kama kavukire nkabasabye abarundi bene wacu uca cy'Uburundi n'abari hanze y'igihugu bashigikire ibi vyuma ndangakaranga dukoresha kabisa biteze imbere ibicurangisho basokuru n'abasokuruza bakoresha kwa mbere kabisa reka tubandanye uri de materiel mu kirundi twavuga gute kuko abo mwabantu mwe murabe hange ibi bintu mukora mukaba mwitwa abantu bariko bararata umuco w'igihugu muri mu bintu vy'akaranga nibaza uko muri n'abantu bategeza kuvuga ururimi rw'ikirundi runoboye ndabesheka bwana Esti nahise ngira ubwoba numvise ngo de materiel igituma vuze de materiel ko akantu dukunda kumwita ko dukunda kumwita doma mpamvu ariko atubikira ibyuma byacu ama nadio nitwa Niyonkuru Robert Estime nkaba kizigenza uyu mugwi ngenda urongo kabisa nabonyemwo n'umwigeme dista akiri muto ese abandi ko bari gutambaza hantuze yaza nishakushakunitsa amapiano abandi bariko barabyina amapiano uyu mwigeme nawe ariko aratamba amayayi witwa gute nitwa Iradukunda Nadia ego nkaba ndi umumambe w'iyi band wow aje abavyeyi banyise nihora imbere Eritie akaranga kacakanye kwa Samurago mu karanga Samurago amasanzwe ezwe ivyindero mu mugwi no mugwi ndangakaranga ucuraranga umuziki w'ikibiriraho wemba mbona nuwo kubaza ibisokuru vyawe nk'indwi wo bivuga tangira bivuge ngo ndi naka wo kwa naka twumva gerageza ndi Samurago wa Nahimana wa Nyandwi wa Polonia tinaho ngetse ari undi yogerageza ivyo bintu yego je geratwo udashiramwe abarabu wonda teza niyo nkuru wo kwa Kasharo kwa Buzeze wo kwa agejeje kuri sekuruza reka duhereze ku muvukanyi wewe nabonye aca navuga n'abandi benshi yego murakoze zina kanje ko bari impaye nitwa izo nzagiye akazina bantaziranye bidora abananje ndi umwe mu bagize umugwi band abandi icaba baca disciplinaire kabisa wandika tubane wabaribesha watade kabisa naho oya reka ngaruke kuri ubu nta muntu aburya aranyemeza kuko je mvuze nogera kundwi mu kamaramara mutama gerageza ariko umve nepo natsinze watsinze uwazisekuru wenyene nanarenga ngaho uno mugwi wanyu witwa gute umugwi wacu witwa ININGITI BAND ININGITI BAND ININGITI bishatse kuvuga ININGITI ni igicurangisho kama kimwe dukoresha muri we mubona dukoresha igicurangisho byinshi ari icitwa umuduri intanga kembe ININGITI nyene nyagara ingoma n'ibindi kumbe nije nahora ndakivugana je nahamva ngo indingiti babivuga mu ntuza zitandukanye kumbura ko ivana karera umuntu avamo haro ININGITI indonongo hariho akagugu akagobogobo ivana naho uherereye icishwe umuntu ahimura kiza ari byo bitita ngo numuntu yego menga vyari ari ikintu sokuru baravuze kimeze nkuko numva ngo numuntu numudori revye nimwe mwavuga bivana n'ahantu umuntu abava bafise imvugo nyinshi zitandukanye uno mugwi wanyu rero wabayeho ryari mufise irihe hangiro twe twatanga gukora muri 2018 yanyuma dufise ihangiro yo gushika
ibintu kama kundisha biwacu okay sirtu nk'imbyino intambo ibicurangisho kama kuko muje birambabaza tuko turajana n'umuduri nkano kuririmba kumva umuntu ngo cyakintu ciwanye cyangwa ati ngo gicange cange bamenye ba munyarwanda ari avuze ibi bose batwita ngo egerayo vraiment nk'umuduri kawita ngo twayegerayo urumva ko ibintu kama tuko turabita rero twasaba leta n'ihangiro ry'iwacu twifuza kwigisha cyangwa gukundisha abarundi ibicengesho kama byabo. Wow. Kabisa. Nta ntambamye izindi mubona muri ko murahura nazo nkuko waruvuze ati abantu bamwe bamwe ntibari ko barabibona ikizungu carabaye cinshi hari umuntu ashobora kwibona akavuga ati n'umusore yarataye ubwenge canke yarazimiye. Nta zindi ntambamye muri ko murahura nazo hambavu y'abantu kubashigikira menga sikirenga. Intambamye ziriyo. Gwarano ushiramo nk'imbyino cyangwa ururirimbo cyangwa kuraririmba ukacumba ati umuntu ati ngo ivyo bintu ngo bikure ngaho bana umutuzane amapiyano cyangwa umutuzane cyangwa kuragenda nk'umuntu ufise nk'umuduri ngwingo ngo ndagwijana ako kantu karahari kwe ngo ndafise ijana mvugiriza ngo mvugiriza ndagwijana ibaze nka sime ngo bukimuhijana ibikoroti bibiri canke kimwe ngo mvugiriza cyangwa ndakitwaye muri ville ndagivise nk'umuduri ndawufise ngo ujya murozi cyumva nk'umuntu akugiro cyangwa inambamye ni nyinshi ariko byanga byakunda tuzopambana nazo nanumvise indirimbo mwatange muri imbi ndirimbo nziza cyane kabisa nibaza yuko nabariko baravyumva bumvise ko ari indirimbo iryoheye gutwi nanakunze n'amajambo yanditsemwo bigoye no kwemera yuko bino vyumviro vyavuye muri no mitwe ya runo gwaruka iyi ndirimbo isanzwe hari canke ko numvise ivuga ku mukenyezi niyo mugiye kudushikiriza ku itariki 8 z'ukwezi kwa ngahanga 0 ruhuhuma ntwarane 8 ntwarane jameze ikintu narinze guharura simva kugwa ngo ndabishobora nubwo karaka gufata ni indirimbo kwa umukenyezi yaririmbwe n'umugwi ININGITI BAND audio iri kuri YouTube video yarasose iri kuri YouTube iri ko umuntu ashobora kuyitora ifite amasanamu meza kandi y'ikirundi unayibonye unatangara ubonye umuntu nka jewe nambaye urukoti urabona umwana nk'uyu arewe amafoto twarungitse ahantu ngo bati ujya mukecuru ari umwana nk'uyu yambaye za mbega zintutse iriko vraiment mudukurikirane yaragiye ko imaze nk'imisi iriko yego mugabo nta kintu gisa no vuga n'ikirori cyangwa umunsi mukuru mutegekaniriza abantu kuri ryagenekerezo narimvutse oya ahubwo tuko turarondera nk'abadukeneye kutoza guteramisha kuko dusanzwe dukora ni forme ya karaoke katakivuga uko no bacumba ego niko rurimi bumva forme ya karaoke traditionnel tutoshaka kuvuza indirimbo zose wifuza mu bicengesho kama tudushaka ko tugukundisha bya byuma ubukumva tugukubitiye nk'akaririmbo reka nguterite sema tukaririmba muri ivyuma nyene ukanaryoherwa oya banza mugire ko muduheka kwe banza muduhe ku buryohe kuri ako nyene tubanze twumve wow reka nguterite sema we wageze kuva nkiri gatuna ningiza subira imbanga iyo ngowe nambaza wewe nawe iyo newe na undi ndera kamu ninge sema we yori nduze areka nkamono na arari ndarahendagira azinduka kumushasha mu rushana bajamuka nyamugogo ndamubwira Gashira umujyohe itangura shagise mawe arikiyo manani yo kumwana reka nzoni nasindoza zembeyi kirasenya kuramba wow niko tafsibyuma bikwiriye ingoma nyagara imiduri nabaturumbukiye nivyo abantu bariko bakurikirana bamenye ko nabaturumbukiye burya hari ibindi vyuma byinshi nkiyo ndabasanga hano mukorera bano bafise byari kuba biryoshe gusumba ariko n'ubu urumva ko bikeya mufise mu bikoresha neza nk'umuntu yobakenera rero yobatora gute ku buryo bw'uburyo mubonekana canke ko umuntu yobipfuza nibaza yuko biba bisaba n'uburyo ntiyopfa kubahagurutsa guco gusa ni kiye kindi kintu bisaba umuntu yodukenera ushaka kudusanga nimero zacu za WhatsApp arizo nimero kandi zisanzwe ni 69 53 70 24
cyangwa ku mbuga zacu FB ni ININGITI BAND, kuri YouTube ni ININGITI BAND, Instagram ni ININGITI BAND, hose nuko nyine dusanga wanditse ININGITI BAND icyo tubona. Wow, reka ndabasabe umwe agenda avuga ikintu yumva asaba cyane cyane abantu baba badukurikiye, hanyuma muraza kugaruka muturirimbira ku gitero ca nyuma cya ndirimbo y'umukenyezi je nayikunze cyane. Murakoze cyane. Nuko bimeze twebwe ININGITI BAND turashaka abantu bafite mu mugongo kugira ngo ibicurangisho byacu twahisemo gukoresha kugira ngo umudiho wacu kama usubire unaguke, kumve yuko amakungu yose asigaye azi umuguri, inanga, itembe, indonongo cyangwa ariyo n'ingiti. Bose n'abana baruka bamenye yuko kera basokuru bacu bafise ibicurangisho kama, umuziki wabo wari uryoshe gusumba imiziki cyose turabona amapiano, amagitari, amabati, ibintu nk'ibyo. Rero twebwe turashaka ko badushyigikira, badutera imbere, kugira dutera imbere, badufashe abavyeyi baduteze imbere, badushigikire kugira ngo uruhando twihaye turabe ko twotera imbere n'umugwi wacu utera imbere. Dutera imbere n'igihugu bizotera imbere, n'abana bazovuka mu minsi izoza bazomenya ko mu Burundi basokuru bari bafise akana kadasanzwe gakomeye kabisa. Komenga arabibavugiye, abandi muraronka ibyo muvuga arabimaze. Nadia ni Nadine? Nadia, hari ikintu wasabaga nacyo? Je icyo nosaba cyambere nuko ININGITI BAND turakunda kwigisha abantu bashasha. Rero karibu. Cyane ku bakobwa ko ibi sinzi impamvu babitinya kandi ari ibintu bisempe, ibintu bisanzwe. Bari mu mapiano, bari kubyina amapiano. Turashoboye rero munyaruka ININGITI BAND mu nyene witaha abantu. Wow. Hari uwundi yaheze mudukubite kuri ka kantu turangirize mu buryohe nkuko twabuhereyemo. Kira muvyeyi amizicenda ndi muri wewe, isura rinda ngo jewe mbeho, ufungura duke ngo jewe minde, amazi y'urukundo kazaza keza. Amizicenda ndi muri wewe, isura rinda ngo jewe mbeho, ufungura duke ngo jewe minde, amazi y'urukundo kazaza keza. Mukenyezi ni wubawe, mukenyezi umurugo mukibano iterambere no mu ntwaro y'amano ubutore n'ubutwari, agahara n'ubwira n'ubwitonzi. Mukenyezi ni wubawe, mukenyezi niwubawe, umukenyezi mukibano, umukenyezi iterambere, umukenyezi no mu ntwaro y'amano ubutore n'ubutwari, agahora n'ubwira n'ubwitonzi. This is Flash TV. We shine to progress.